ego Dodo n'umuntu adasanzwe kuko ndavuga adasanzwe kuko mu buzima bw'iwanje havuye umugore wanje ubundi yabinkoreye ni Dodo yankoreye ibiki sivyo siko kuri niko kuri iri hakuva ngo niko kuri hama igituma rero uyu dukorana niko dukundana duhuje ibyo tuko turakora. This is Flash TV. We shine to progress. Hello again. Bakunzi ba Flash TV 257 nakumherere mande zinezi. Twizera yuko mumeze neza. Ashima aho bitameze neza namwe mwihangane byamugira ejo namwe azobaserukira. Iyi ni Flash TV 257 mu kazi kawe ka buri munsi batubazanira abatumira batandukanye tukayaga ibi na biriya kandi cyane tukaraba abantu basinga abantu zidasanzwe kandi dusanzwe tuzi yuko mukunda behind the camera hari umuntu wanyu the best bashitsi beza turabaha ikaze muri Fresh TV. Halo ati turabaha ikaze muri Fresh TV 257 wakunyura bariyonera 257 amawe y'Imana bane na mbo ntimugire ikibazo n'iliyonere gusa ariko jewe ahako ari muhira ashaka amaze kwamara ko ndabona uno mwigeme yataka namwakiriye mu bwami bwa soma hejuru basi byanse usoma hejuru mwigeme barambujije kumwe n'isi rifata kwa intambara z'abantu bambwira ngo abantu muzenda bita abagore ego kweli none bakubwira ngo bita abagore abandi ngo bagabo oya ngo hari abantu nita yuko ari abagabo ariko shado sana tureke kubeshanya turazinanye iyi si niko imeze kubiki bakubwira ngo ntawe ushimwa na bose ntawe ukundwa na bose ivyo biba nabayuda baba nkaho usanga ari ciyuda kazi nashize ko kazi ari ariko umwana mubice murasarisha uko nyene natakaye he ko ndahari ariko nimutekereze umviriza ibiki gusa niwatanguye ikiganiro rero turi mu kiganiro n'ubundi tubahe kazi murakoze cyane iyo duhere nta kibazo abanze yivugire none we bamaze kumenya yavuze cyane ni nk'umugira baramuzi Chini aba mukobwa yivugize oya ni sanzwe bakunzi ba Fresh TV je ku mazina yanje nitwa nitwa Chanel akoze ndi umukinnyi wa filime hama nkaba ndi umunyeshuri uri n'umunyeshuri uri kuriga nka Lionel ari kariga ya ayisi ni mu mashuri Lionel akaze normale yejeje kera nta normale nize ntumbeshe wize informatique we normale informatique donde yo donde nta nize ngo informatique donde none informatique mfasha kuvuga gestion ariko ukwivuga we ko je baranzi yahejeje kwivuga ariko iyo nayo ko nawe ushobora kuvuza rega n'ubundi buryo wivugamo reka tuguhakane yo umeze neza umeze fresh mbo ni Lionel Bigirindavyi umupapa w'abana batatu b'amaraso batatu bamwe mu yera ni Lionel Bigirindavyi umukinyi wa filme ndundi ni Lionel Bigirindavyi réparateur de téléphone mobile kuri bata E03 mu telefone bwoko bwose ndayakora ayuguruka natayuguruka yo benshi bazabeshwa ndi Lionel Bigirindavyi wipfuza nka service ijanye n'ikintu ca telefone cyose ashaka kundondera imi nimero zanje 79680025 ni Lionel Bigirindavyi mbo bamwe bavuga ko ari beza mwiza abandi bakavuga ko ari mubi ndi Lionel Bigirindavyi nitahuwe kuko nkuko babivuze ndi quiz kandi siguma yigisha ya yivuga mwana
ndabyumva pe akantu bavuze no numva ari byinshi katumye acabakirwa muri papa w'abana Batandatu. ibintu yaratsingura umusore impore ivyo yarutse ariko ntunamubeshe wewe wakavuze mbona mpinga rakangutse nivyo wakangutse ishuri waruzikara numvise umusore ko ari benshi abana icyo cyamuhisana yaratse yumvise ari benshi utangaye kubera ari benshi ndavye ko ntangana ukuntu ni benshi erega nyamba bitangwa akiri muto ngo nabitangwe ariko uvuga ibiki wewe kubyara nyene ngira bitangwe ngira afise nk'imyaka sinzi nka 10 abana batandatu adisi abuje 20 agaze kubana 10 menga na babiri umva ko navyo nzi navuze ivy'iwanje ushaka n'imyaka ndayivuga ni wikeneye nibagiye bayikeneye ariko wumvise kandi ukuntu ari proud yo kuvuga ngo ni umureparateur w'amatelefone papa we abantu kandi ugenda gakunze hari abantu simvuze ko ari bibi untahure mbwa bashobora kuba bakora ibintu kamenga bo bihakana ye cyane mbabarira kuri ico jewe Lionel ndi umufundi w'amatelefone benshi bavuga ngo abafundi ngo n'abasuma ngo birabasha nimba ari abasuma wowe uravyemeza kuko uzi ko ari abasuma muga nka Lionel ndabikora ndabibamwo burya anya ntabwo ari abasuma nkuko muvyiyumvira mugatashe bariba ariko ntabwo ari fasi yo kuza kwiba harya sivyo kuko nimba wiba nihe batiba basi n'abateka muri leta ntibiba ntari yabiba icyo tupfuka tukore bose ari abasuma umviriza icyo nico kintu hariho umutipe ariko arambwiye ati kenshi abagabo bari muri filime benshi ni ndayi twari kumwe n'abantu mbo ndavuga ariko ubwo n'ukuri cyane ngo reka ngo abastare ngo n'abasambanyi ndavuga okay kuri ubwawe mbwira umwe umusambanyi ngo ntubavuge okay ego basi sindavuge jewe ndi musambanyi turasambana nawe uramaze kumfata byagenze gute ngo none ngo nimba wewe utarimo ese kuki nuko ntari umusengayi wa cyane ndibuka aho Imana nimba ari Mose nimba ari ndi yavuga ati mana ninaronka abantu bameze uko nkabangahe uraheze utubabarira Imana iravuga ati nukuri ndababarira none shaho cyo dufatira ibintu bimwe we urumva rero bose n'abanyabyaha oya ntabwo abafundi turabasuma menya igiti kinyamwinshi kuri bata wamaze kujayo bakakugira benshi humura rero ariko Imana ishimwe nimba ariho benshi turi kumwe urambonye hama nawe uri kurakurikirana televiziyo nimba bamaze no kukwiba inimero zanje nazitanze mpamagara ndabigufashemo ariko rero ndamubonye akantu arazi no gukora akazi ukuntu yatanguriye kuri publicity byose yabwiriwe ko urumva yivuze nyine ari cyane uratomboye uraroza umufundi w'ubuntu ubuke none ntuzokora ku buntu ntuzinaye nabwira iki Michel Zami Lionel akazi n'akazi niwazana telefone yawe ukambwira ngo urumva ngo mfise 5 ngo ndayakoreka nukuri nzogukorera ku bugwaneza bwanje mugana genda kubwire ngo ikijama cikijo akazi ubugenze bw'icyo akazi nzanira akazi uri confident ivyo nzaniye ndagukorere neza hama nawe umpembe neza mfise ikibanza ndakiriha mfise umuryango urankenera kandi na filime harayi mpamagara ikavuga ati nyaruka ayuba wansigiye akora byinshi iyi nisi anyway reka twinjira mu kiganiro nyezina Lionel ese Lionel kubera gutakinye comedy mpamvura nazo bari kuzishobora mana Ishano kuri ntabwo ari ingabirano yanje ntabwo akantu kose akora agakora muri comedy kandi abikora neza cyane abibakorera neza abigukorera yari kumutoka nyine arahantu nyine katubwirira utuntu nawe abigukorera neza ariko inde murambeshe kuko je ntabwo nkina comedy oya none nakinye comedy gute nimba ndiko ndavuga ivyo nkora ndifyere yavyo mushaka ngo urumva ngo ntako ngo nuko nabuze nyengesha ibintu bintunze kareka Nari twakiriye abakinyi ba filime muri Fresh TV bamaze kwibona bacange basa n'ubundi n'abazidukinira dutanguriye kwa kino kintu hari ka video kamaze imisi hano hanze gasirikira kanavugishije benshi Lionel ari kumwe n'umukobwa w'ikizungereza umugani wakujya niko babivuga uwo mukobwa cyo birade cyabona ko ari umunyene n'ubundi mwasubiye
kuboneka muri kumwe mbega mw'abantu mwe n'igikinyegeje inyuma y'ibyo turi turabona ni video ndayibibutse nabona batangiye kwitoza utunyoni byasa nuko muri mu buzima bisa nuko navuga muri ko murakina urukundo mwaryohewe munamye mwahuje urugwiro niko babyita Dasa nimba atari ibanga iyo video warayibonye urayizi urakoze rero yarashikire ndayibona n'amaso yanje hama rero Imana ishimwe kandi wasanga ari cyane gituma baduhamagaye Philippe sasa wewe iyo video urayiruka kumwicuki ntayuzi reka mbo ijya video twari muri tournage ya filme ishusho y'umuntu niyo twari turimwo hama rero ndashimira abantu bashyizeho amakomantere meza na episode ya kangahe episode ya kangahe ntibagende bayirara bagende kwishura umuntu bayirara umuntu gutuko cyakora ikiganiro hasohotse episode ya 20 na kangahe shani hasohotse kangahe 26 nta gace na kamwe twigeze tubonamo kaya video ariko Imana ishimwe nta gace na kamwe gusa namubonye uyu mukobwa ari muri birthday ya Solange nawe wabonetsemo muciringa mugira ariko rya video ntiyigeze iboneka ariko usanga twari muri repetition gavyo byo kwactinga fresh repetition abaho shamu ikora neza koko mbo uyu mukobwa vraiment ni fresh arabizi kandi ari maîtrise aje mu kazi neza aje mu maboko meza y'umusaza uri kumwereka inyoni ibyo mpamvu mbeshira gusa turakorana nta buza mbo dosana ndakubwira ingabirano sivyo hama basigaye uko isi kwigisha ngene uyorienta tu hama vraiment mbo none rero abavuga ko kubera risinze kumwe muri ama comment narabibonye no mu binyamakuru bitandukanye abavuga ko ahubwo mwoba muri mu rukundo tumurukundo nabanza vyishuwe kandi nivyo reka tubazo n'umukobwa cyane bivuga yuko mwino miti bwo mwino mvugo umuhara no munsi rero no kwaruka bivuga yuko muri ko murasohokana bivuga yuko no musohokana n'icaba marionete uje neza muri filime ko ugiye gusohokana n'umusitari yubatse izina kuva mu myaka ya 90 na ariko dusanga oya vraiment ko ntibambeshere nakazi urakoze musohokana nk'abakora hama ikindi naco vraiment nuguhuma amaso dusanga arakubesha nuguhuma amaso abantu nkuko nkunda kuvuga ndetse kwakubeshe kubera iki hari ibintu bibiri uvuze icambere uvuze ngo turakundana ikigira kabiri uvuze ngo turasohokana ndavyishire byose icambere turakundana imitima icitamo igituma dukundana n'iki kintu kimwe sivyo ngo muze mu bure byose ntimubure urukundo icyo ni ijambo ry'Imana cyane ryanditse sivyo hama ikigira kabiri dosana mbe ni Putino nande Putino n'uyu mugabo ni Zelensky yitwa kucyo cyumbatse ujya wundi sivyo bajyanye wo bashango baje gukina na Rorim bari kumwe biza gukunda kubera iki kubera bankana sivyo siko kuri rindira niko kuri bajya barankana nikimenya yamya gituma bankana baravyuka sivyo siko kuri niko kuri iri hakuva ngo niko kuri hama igituma rero uyu dukorana niko dukundana duhuje ibyo dufatwa turakora ico kintu nagize ko gutaha sivyo hariho abantu bafatanye ibintu ngurumva ugafite kwisigura ngo ntidukundana woko ariko ikindi kibazo oya mugabo jereka nijwe ryaruvugana hano bavuze ngo ndimo ngo naragutongoje nguranga ibyo gutongoza wavugiye ya twari muri repetition tiyenze oya mbo niko umuhungu yakomye avuga byinshi ndabona ufite byinshi byo kuvuga ibyo rero aravuga neza oya gukundana ni bisanzwe sivyo none ibyo bidasanzwe nibiki dukundana nyine urukundo rujya nyene Yesu yavuze mukundane nta birenze ibisigaye nabyo nakazi ngari neza yatangiye kuraba nakana kumujisho mbiza ndabwiye ikintu kimwe namamvuga ngo abajournaliste bamubaza ibintu bamushaka kumenya ndabaho umuco hama ico ni cambere nani yakwishe ikigira kabiri ngo turasohokana yo shana gutera inkuru
n'umunsi n'umusubira akabitubona kabiri Yeah. aka ariko mubona Kabiri. muboneka nk'abamenyeranye cyane mbere menga okay igituma tumenyeranye cyane ni kuba twactingana sivyo akarorero ni igihe tuba turi muri game imwe udushaka urabe n'abagiye abantu baja kurima umwe avuye mu cendajuru uyundi akava hari makamba bahuye wogira iki je ndarima mu nawe urari baca babajama basangije vyose ya ni nkuko nawe uhuye n'umujournaliste je ari udukode tusanga mu ya sanga rero tumeze fresh anyway shani cyane kino kibazo ndagitumbereza kuri wowe bwino minsi muri kino rundi rubuga rwa filime ariko harabonekamwo abantu benshi b'igitsina gore nawe uno munsi urinjiye uje gukina filime usanzeho abandi kwanza intumbero nyamukuru ikuzanye mwa bino bintu niyahe Icyambere nuko ndabikunda hama ikindi naco ni ugutanga message tu hariho nyene nka message umuntu aba afise canke uko n'abavyimvamwe avuga ati jewe nshaka guhanura abandi mati sinobicisha mw'ibarabara ngo ngende ndasemerera ndeka ngende muri filime hama ndabivugire ko biri kuhisemo kubicisha muri filime kubicisha muri filime utangiye mu rushengero ngo uririmbe no nyene message zicayo bijyanye n'umuhino wazishisha kubera kuhisemo kumva yo gutumwa n'ama message menshi bavuze utekeye uyacisha muri filime kubicisha muri filime nuko nyene usanga nyene umuntu atanze message nyene iyo byoroshe kandi iramvuye yose akayitanga neza uraje utangiye kuboneka muri filime novuga y'abantu bakuru inakunze mwa kino gihugu je nawe naravye ishusho y'umuntu ndakubonamo byageze gute kugira bagucagure uze kuboneka muri iyo filime oya nagiriwe nyene bakwe hanyuma nisanga muri ishusho y'umuntu wisanze iyo umukobwa wawe ngo yisanze nagiriwe bakwe nyene hama mbabona nyene ibikorwa byanje barantumako hari n'izindi nkuru zivuga ko Lionel ari we karakumushinga nka zino nzira zo gukuza itsinda y'abantu winjiyemo kwari narivuze nti hari inkuru zivuga ariko ko kubaziye no kubaza je ari we uri kuramu Lionel ni we manager wawe no munsi ntareshe ndakije ataragimbaza bari kumuzibiranya oya sibo ariko aragufasha mu buhe buryo ko mengo bihakanye ko yaravutse ngo nkubeshe oya mwaje nama na je twahuriye ahantu ariko nga gusa ntacyo mutega abantu bana ibibazo ivyo ni ibibazo vyo gutega umviriza abajournaliste babironderera amakuru ntaje ngaga ngo gutega ibibazo bitaja ntibizi na Lionel na manager afise ambere ndi manager none ga Lionel aba manager bose baza yuko baba bafise na baba manager ntanzi shani uri kurabibona gute rero bino bintu bitandukanye n'uko wabibona kera kuko ibirabisha amaso nawe nk'umufana ubu wamaze kubyinjiramo cyo ndabibona neza ndabibona bon kare sinabitahura ntaraja muri filime mugabo uye ndamaze kubona ko ari ibintu byiza cyane abakinnyi ba filime abamenyesha amakuru aba promoters bakwakiriye niko murabana gute turiko turabana neza cyane Mr. Lionel abakinnyi benshi kandi bashize ku ntambwe nibo bakunda kukurondera kugira umukinana amafilme wama ugaragaramo menshi amina ayibonekamo yamatsinda muri festival no mu yandi mahiganwa uwo gukoresha irihe banga kugira kandi wizerwe n'abantu benshi kuko tubibona mbo kwizerwa na benshi ni mutima mwerandi abarongora kugira ngo banyizere kuko yaba niyamamaza nuvuga ati niyari yimamaje birakunda ariko n'ubuntu bw'Imana peut-être ni message abona ntanga canke naruko baba bakeneye mbafise nkashimira Imana ko ariyo iguma ingeda hama kucereke ama festival mba ndimwo nivyo nyene ndakubwiye gusa ibanga rihari ibanga ni Yesu ya kuko ni vyiza ko ukora ikintu ufise ubutumwa ushaka gutanga kuko nimba ngiye muri iyo filime yawe
naje ndakubwira ati ibi bintu twobigira uko vyogenda neza twobigira uko kagenda neza ya nico tugashira hamwe hama tugakora ntaravye nkunze kuko hariho benshi ushobora kuza kumubwira gufashanya ugaca usanga birondera yandi maintere yabo ariko nje ndi nimereye uko nyene ndakamara ikakima ubaza ko ari iki umugenzi wawe Lionel cyo bagituma hamakagwa mu mafilme menshi igiki nuko nawe ari umukozi kandi abikora neza rero benshi baca bamuhurumbira bakamwirukira bivuze ko nawe cyo wokora kawe tubona mu muhamagara niwe wa mbere wahamagara ariko ndeka gukunda gutyo nawe wampamagara kunzwe nyene kandi ndabiryohereye ni Lionel aherutse no hari inkuru iriko iravugwa wa mugabo wese kubera ko ukunda kunyegeza ibintu Dosane nutigirira ibanga ntawe ndazohugirira ibanga ibintu byabo bikunze kubera mu kinyegero ukuntu kandi wari mu basitari botera induru ibintu byabo bikavuga rwose akarorero reka kubwira ubyumva ni benshi abafana bagiriye amasurprise kwa matubona kandi bakabipostinga gusa benshi muri bo bikanavugwa yuko aya masurprise akorwa bo basa nuko baba banayazi surprise rero wewe uherutse gukorerwa yaranyegejwe nibaza ko naje kugenda imenye nuko nyene mbati mu kazi kose takinshika sibyo kubera iki wewe kwanza utakunda kubera utabikunda biboneka ko utabikunda kuko utabipostinze ese bitakuryoheye canke wabyakiriye gute mbo bwa mbere na mbere ndashimira Imana cyane yampuje n'abantu b'urukundo hama ndashimira cyane gose bivuye ku mutima abafana ndashimira cyane abafana kandi nkashimira cyane abakunzi banje kuko ni ibintu bibiri bitandukanye umufana afana ubutsinzi yego ngo ntabari no umufana umviriza Dosane umufana ni uwibihe sivyo aragutsinda mbo urakufresh aragufana parce que rero ugizerere ebana bro tutarudia ingene sivyo hama abakunzi nabo bantu ugira ibintu vyiza festation ugira ibintu bibi ahantu wadekonye urumva hama ndavuga ati ndashimiye cyane abafana n'abakunzi banje cyane gose hama jewe uvuze ngo jezi ntavyo namenyekanishije ntavyo nagizike Dosane no kuri ndahakubesha surprise jewe barayingiriye kandi yari yamateka yari yamateka ndashima Imana umbwiye ngo kubeka ntabipublier kubeka ngo kandi hari mbo je iyo mba ndabizi nari kubipublier ariko umva ntiyaba ari surprise yaba ari nkinamico nje nganda kubesha ntabwo wabizi we tuwashikiye mu bintu ubona bagukwese nyene surprise jewe naganda kubwire ngo surprise bw'ingere surprise ni gyaroro kiremvye icyo ni cyambere hama ntavyo nari namenye ko ari na surprise oya nukuri ntavyo namenye bajya rero bagenda bakababimenye bakabagize iki ni nkinamico nkuko no nyene nico nagenda nakubaza ese bajya bama bagenda tukabona babepotsinze n'abakameramani baba bahari n'ibiki bivuze bagenda babizi mbo ntavyo nzi ariko nawe wewe cyangwa bayishikiramo bagaca bahamagara abantu ngo mu kamera hama bakabipostinga mbo birashobora gusanga aba journalist bari muri surprise ntagutumira ati ngo dugire surprise uyu uri umujournaliste ntabwo ati umva rero surprise imeze uku nuku nuku ariko vy'ukuri surprise nta oya muga biravana hari gihe nyene babandi nyene bavyorokanije avuga ati reka turondere umunyamakuru reka turondere umufotographe iki hanyuma azoze nyene adufoto cyangwa tugirisha ibiganiro bari muri ivyo none we mu ishusho y'umuntu ntwari muri surprise ya Solange ariko undi Dosane ndakubaza nawe nzoza kuba mu journalist ndakubaza ni hatari reka tubireke turapfa bikuvuna cyane niyo kino kibazo mbone nakubaza naba nashibagije kenshi cyane kuri wewe nabahe bantu batanu ushimira mu rugendo rwa filime kugera no munsi abantu batanu ko ari bake oya tubwire batanu nazi nyene baba ari benshi
mugabo kumwe bavuga ati hariho abantu usanga amenga n'abafana ari abakunzi ariko ba bantu bavuga ati aba bantu kabisa ndabafise ku mutima bo dusanga abambere nshimye abantu ariko bavuze abantu kuko Imana si umuntu niyo yari hejuru ya byose premièrement ndashimira famille yanje ndayishimira muri ubu rwego kuko kera nahora mvuza ingoma kandi nkatamba ariko icyo gihe barambwiye ko binsamaza cyane ndabivamo hama nja mu vya filme numva umenga ntacyo bitwaye ubwa mbere ndashimira famille yanje biva ku mutima kigira kabiri ndashimira Amede Manirakiza parce que twavanye kure yazanye 50 nzana 50 cyangwa nzana 10 nzana 10 ariko turakora gushika aho tugeze hama amaze kuba bangahe babiri ikigira gatatu ndashimira abansi banje mbo ndashidakira babwire neza igituma ndashimira abansi banje kuko hariho benshi banciye intege Lionel ibintu uri kurajamwo uronse opportunité kuba indaya uronse opportunité wana ngaho onye bagira ibi nibi yo aho onye urapfuye uragiziki ndabashimira cyane kuko yatababo iyi saha ico wambagije simba ndiko ndarondera hama nabaye contre yavyo kuko nagwaniye ubuntu bwanje imwatabwe babitinda imana reka baboneka aba bana babijemo vuba bararyohewe nkuko natwe twabigiyemo hari abandi babitanguriye ariko no muzi byo fuma basanze hano akarere ya natwe baraduteguriye mugabo abane sawa biraryoshe apana kuvuga ngo navuze ko nshimira famille yanje kubera iki natanguye gukina filme ngaragara nk'umupapa yubatse shimira n'Imana ko na madame twakinanye ubu ni madame wanje sivyo mwatenge gukina tawa madame yego twari mu w'10 mafere yuko urumva ico gihe vyari bigoye cyane kuko abatubona bose yo kaya gahungu kagiye kuza karigira ibi urumva bica bituma ndabagumiza kumuzirikanye nguma fumbasha mvuga ati aho dosani yamvumiye reka ndamwe ko nshobora kwahezagirirwa bamaze kuba batatu hama nkashimira cyane Esther yaramfashije umudamu ni sister wanje yaramfashije arankunda kandi ndamukunda kandi numukinyi wa kera wo muri heritage yakinanye n'abantu ba kera baragize Pascal yagumye hafi akampanuro akagiriki harano namubwiye ati ibintu wapi ndabipfuyemwe ati ariko bandanye ukora wa kane wa gatanu ndashimira abajournaliste bavyitwaramo neza ariko abandi bagiye bavuga mu mazina bikunze nabo tubwiramo amazina abajournaliste bitwara neza oya mbona abitwara neza cha bime reka tukongera wa gatandatu shimira wambwiye batanu zaheze abantu wa gatandatu ndashimira abakunzi banje aramuguze uzimpamvu nanonge cyo kuwa gatandatu nigeze kubona statue ya Lionel ariko aravuga ngo mu bantu ntazibagirwa umuntu yitwa Dodo ari nigeze kubona iyo status uri kurayivuga rero natangaye kumva yuko mu rutonde rwawe niko uravuga iryo zina ritaje Dodo arenze bamumureka bo Dodo en fait wavuze abukesha ibintu Dodo ararenze uvuze ko kuri rwa rutonde ni exceptionnel wo yibereye ku ruhande oya kuko nahereye nkitangura game kuduga ego Dodo n'umuntu adasanzwe kuko ndavuga adasanzwe kuko mu buzima bw'iwanje havuye umugore wanje ubundi yabinkoreye ni Dodo yankoreye ibikintu have wimvira bitajya ntibiza havuye umugore umugore we mbonye yimukoreye ni Dodo mbo ndavuze uko kubera iki mbo madame wanje niwe muntu wa mbere amaze kungira surprise akama impuzu nambara akagenda kangura impuzu ushaka kuvuga ati impuzu vraiment yankwira
ati nukuri mutware wanje akira uyundi rero nabibonye ko mvuze ati yararenze ni Dodo vraiment kuri anniversaire we yaranyimviriye arangurira gahuza avuga ati nukuri twarakoranye neza Imana iguhezagire tiens na Dodo ubaho ntabyo navuze urayimwinera we navuze ngo ubaho narize ngo ndikugira uvuge ako ka dukiri ngaho nk'umufasha wawe avyakira gutya wowe ushobora kwambikwa n'undi mugore wo hanze ntabwo ari kwambikwa ariko ndakubwiye ikintu kimwe hariho ibintu hagufatanya ndakubwiye ya ni kado yampaye hama kado sha none utabeshanye washimye umuntu ati ikintu twakibanyemo neza akira kado ni nkuko nawe wocumba neza ubugari urumva ugacumba mugati ingo dusangiye ndaza nkafungura none bashavuga ngo kubera iki wagiye kurya ngo nanjye natetse hari ibintu gusa Dodo Imana imuhezagiye Dodo akora ndagakunze kuba kokoneza shanga kokoneza ego ubuzima ni sawa kandi n'abantu benshi bagiye babura umunsi nawe watera imbere umuntu uvuga ati ego n'ubu wati nawe watangiye kubabona fuka umuntu kabisa nanjye nozogura agashati nkako bagorera yonere nkakamushira ninde cyangwa niyo ntera zongera yambika ya kabiri niki amaje umuntu wa mbere nshimira abavyeyi banje kuko iyo hataba abavyeyi banje ngo babinyemerere bampa uburenganzira umva sinari kuboneka muri filime canke mu vya sinema sinari kubizamo awaje basabye uruhusha umva nabanje gusaba umuryango urabinyemerera ndavuga ati sava hama uwundi nawe nshimira ndashimira Abel Nduwayo kuko nukuri vraiment ujya mutamarenze niba mureke warashi hari vraiment muhezagire kuko yankoreye ikintu ntaziga mu buzima kuko niwe watanguye kushira imbere ya kamera vraiment sinabiziga gusa nza numva ndahamagawe nukuri nabishimye cyane kandi sinzomwibagira hama uwundi yanshimira niki ndashimira na Diko yarabimfashijemo neza gose amimpanuro amibiki nukuri ndamushimira gose ahari nawe Imana imeze yubahwe ariko ntacyo mvuze komeza aracabandanya hama ngashimira n'uwitwa Lionel Lionel gentil yongera sana ndagushimira ejewe ni gutanga n'uwitwa Lionel jawe abyo tubindo ndashimira n'umupapa ariko ariko ndi ko ari nina nico nshimira mu oya hari impamvu ndagushimira kuko ukuntu nyene hari umuntu nyene usanga mubonanye ukabona nyene ukubona ariko aragufata mu mugongo nukuri ibintu byiza cyane hama hari undi muntu nari nibagiye w'inkoramutima ndashimira Gaga Grace Solange bazi kuri Solange bazi kuri Beatrice nukuri vraiment hari yubahwe ndamushimira gose aramba hafi aranyitaho nibyo muri abo bose uvuze ariko ari ngombwa ko ejo banze undeke uja nko muri village market ukagura n'ubundi ikintu cyo kwambara ukakimubwira muri ati warakoze cyane muri abo uvuze ninde woshira akantu uti uratoya nk'abo bose bose umwe ufite nashatse tubijanisha ukuntu Lionel Dodo yavuze ati nukuri akira kano kantu warakoze mu buryo bwakoranye nawe muri abo bibaye ngombwa ko umwe umushira akantu yoba ari nde
ari umwe mbwa byiza bari kubona babiri umwe vraiment no kagurira Abel Nduwayo. Urakoze cyane. Kino kibazo ngiye kubabaza murakinyishura rimwe kandi n'ubundi duhera iwawe. Muba mwakinanye kugeza no munsi. Ninde yagushitse ku mutima? Yashitse ku mutima ku bijanye n'iki? Hari umuntu mukorana urabona nko muri groupe mukorana n'abantu benshi. Ukavuga ati bose tukora neza n'umuntu nkana tiriko naka vraiment n'umuntu wanje ndamwisanzura feel him ukumva yuko bikurimo ukuntu. Ninde yagushitse ku nyota ukavuga ati this one respect? Ni Grace. Ninde umuntu kugeza no munsi mu myaka umaze muri ibi bintu yagushitse ku nyota mu bamage mukora? Mbo ni Dodo. Uradi ndavuga Dodo kuko nasanze afise mbo je mvugisha ukuri unyankunyane cyangwa Dodo niwa muntu atiyitaho wenyene ariko akaba akarabira n'undi muntu. Dosana mu buzima bw'iwanje ndo star n'umuco w'abantu sibyo biraryoshe yuko rero uronka ku kantu gato usangire n'uyondi sibyo. Dosana natwogo ushobora gusanga niyamamaje shajyanye nagize publicity ushobora gusanga n'umusi nongeye kwaka nk'abakiya batanu nkaca mfata muri abakiya batanu nkavuga ati Dosana aga telefone kawe vraiment afiko ndaguhindurira icyo kintu ntupfu cibagiye ariko nagwamagaye Dosana ngo dusangire tukarya amahera tukarya ibiki n'ibiki uracomoka nkacomoka ntupfu vyibagiye mukana genda kubwire ngo yarankoreye iki none twakinanye n'abantu benshi cyane benshi ariko vraiment kuciyumva ico kintu kandi wanagomba si ukuvuga yuko hajya umuntu adashima hatari gusa yarankoze ku mutima kandi yaranyigishije ya hama wavuze umwe kandi ndavuga abantu babiri ndavuga na Berize duhezagiwe banza muri ndakubwira banze kandi ni Berize niyo kwizera ya ariko wambaje muri mubo twakinanye ya ndavuga Berize Dudu duhezagiwe uramubona parce que Berize nawe nyene nasanze afise umutima wa star arakunda iterambere rya mugenzi we n'umuntu yitaho abandi Berize nta byinshi twari tuzinaniyeko ariko ku mwanya amaze kumubona afise iterambere ryo kuwundi ubwo nibwo bustare nyabwo nibwo na Baden Paul wa Scout yatwigisha iyi si uzoyisige w'ikintu isigaye kwibukirako none urakinye imyaka n'imyaka ukinye film imyaka n'imyaka wama wigira jekone wenyene nta muntu numwe ukora avuga ati wana ingo umwanya ntazobande ngaha uzogira uzosigara iryo zina sibyo rero ndavuga ati Dodo yarankoze ku mutima uko yanyeretse umutima w'urukundo petete naje ndakwibesha ntavyo niyumvira ngo turakoranye n'abantu hama ngo ndakwaga kadogo akiya no ndagwamagadu gatwika icupa ya yamuzi Dodo nico yimye mugaje twakinanye birumvikana mane naragira hamagara abantu bose bandi wagumurindiriye rero ko tutawasiyo yompa ni bomba yegeza hamagara ariko ntashima zamuko warariye uranwa ngo ntaco yaguhaye Oiko batukija mu manzo z'abantu tuvuge ngo ushimira umuntu ngo umugabo ngo ntagirane ngo ntiyivuga wamugaburiye ivuga wamugabiye ariko ubwo rero nibwo bujuju buherako ngo umugabo n'uburyo utuntu ngutwiwe n'utw'abandi rindira uvuze ngo imigani wavuze ngo imigani y'abasokuru nayo yaciwe ni sokuru ngo umugabo n'uburyo utuntu tw'abandi ariko uyamya raponda bafundi kandi abarajya utuntu twiwe n'utw'abandi kandi nawe uri kuvuga Dodo kubera yarakugabiye urumva nawe niho umugabo yivuga wamugabiye hejuru cyane yaramugabiye n'umwayo basi umwana munaisha akanaje mwana rakanaje ngovuga ati agumurindira kwagu mbere yone famille yawe kwibaza kwiki mbo ndavuga famille yanje nabashiri banje turikundanira
byo banyibazaho hariho famiye y'iwanje famiye Lionel Bigirindavyi na Beze no kwizera n'ubundi nibaza ko iyo onye iyo niyo ya mbere inshigikira mu byo mba ndimo dosani mva mu rugo bampezagiye bose ico ni cyambere ngiye ku kazi cyangwa ngiye muri tournage barashimbiye mu kama hama nkaba baziyo ngiye nivyo ngiyemo hama famiye yanje aho tuvukana inshuti abagenzi uko harimo benshi bavuga ati ntacu uzopfa hariho nabo mpamagara n'umunsi ati je nashaka mfashe iki kintu ngo ivyo bintu ngashaka kujya ngo wapi ariko ndabashimira ndashimira Solange cyane muri famiye yanje umusheri wanje Imana imuhezagire n'umuntu wo muri famiye akunda kunsengera kandi asabira imigisha Solange Imana iguhezagire cyane ubyumva gute ibintu nk'ibi sinzi kuri kurakurikira ndavyumva ubyumva gute cyane mva ibintu byiza cyane ko washigikiwe n'umuryango umva ko imihezagiro we nayikura muhira umva ikamukurikirana yagiye kandi ni byiza kuko umugore akunda umufasha wiwe kenshi yamamusengera mbe shani Lionel yavuze umuryango aranatubwira ko neza ati mvuze umuryango mwumva umugore wanje n'abana wewe ujya muryango wavuze n'uwawe n'abavyeyi nabo tuvukana bivuze ko utasha muhira atabushoboriza amazi oya ndacyari umunyeshuri ndacyari umunyeshuri n'abanyeshuri ariko bafise abashinga ntahe oya ubwo nibo baba bakivyemera muzagana buze Lionel mubu ntimwaba mukivyemera oya ndi single ariko shawugira ubeshe kandi mukundana ntuze mende oya ntubona ko zigaragara nishize ku isoko Mwabonye? witeje abandi uranavyerekana ndagaragara ariko n'ufite mukundana ubeshe uwa dusanga hari ibintu bakobwa biharaze aho ngana uko atamuhungu mufite mukundana biba abavyeyi baranungishije we barajwingishije dosani ndacyari umunyeshuri ndiko ndiga dosani kumwe ngana yawe uri umusore umunyamakuru nawe agize ukuntu yigenga sindagera umwana ajwenze muri akaburi ko mwigenga nanyemera abasitari ni hatari urabitegekanye payowe ubuzima bwo kuba uri wenyene n'ubuzima bwo kumva ko ubaho uri kumwe n'undi muntu n'ubwahe wumva bwakunezera kandi bwakorohereza mu bikorwa ubwinjiye oya byose urumva ni Imana ibitanga bibaye nyene ugasanga nyene ndabuze urumva nzovyakira kandi namuronka naho nyene bizoba ari byiza mugaje gikuru ushaka ku urugo ruraryoshe naho Lionel hari icyo baducuze ngaha cyamwe abivuga vema tubinga bibiri byonyene mbo sinovuga ko mwahomvye igihe ntikiragera kuko urazi ko n'imvura ishobora kugwa muri ville mu bwiza ntigo rero igihe ntikiragera mugabo ubwiza iciza rero uvuze ngo ndakubwiye ndakuratire ndatira bibiri gusa vuga bibiri dosane cyambere biraryoshe gushaka ngo papa ako konyene ca mbandanye ikindi urazi umwana wawe ariko akugira ngo umwana wawe ariko arakubwira ngo papa ndagukunda apana kubibwirwa n'urundi rugabo apana kubibwirwa n'urundi umwana wiwawe papa ndagukunda bo ubibwiwe n'umukunzi wawe biraryoshe cyane mugabo umwana wiwawe papa ndagukunda kubera iki abagabo benshi mu byo bafise birate mu rugo bakunda kuvuga abana basumba abagore ahubwo ico kintu nakitubwira kiraguriye cyane ico kintu cyagute ivyirato by'abagabo iyo babajije urugo benshi bavuga abana urazi igituma dufate abakomersa badandaza amamodoka ugiye ukababaza mu byashara umaze gukora umaze kunguka iki sha narubatse etaje
bivuga iki umugore wawe aba ari wewe none n'umugore kuko mwese kuko nawe nyene foroma ivyatura zari zirita yaba rezilita niyo foroma ni gihe wumva cari gikwiye kuhagizwa gusumba ikindi wava yagize foroma uhayagiza iforoma kubera aho uhayagiza itafari kuko iri tafari urishimira iforoma itafari ukesha iforoma none umfata abayiforoma iyo ntizeyoba none iyo foroma yo bibayeho kubera iki ati gatatafari rihari bivuze ko shani hano abantu bakurikirana bivuze ko wubatse umugore wawe ntabyare nta n'agaciro gatoya afite ivyo ni ivy'iwawe igituma ngiki era nta mugabo mbirizi dosana urumva ari bisigura yuko oya icyo mpava muhinda ikiganiro sivyo kuko urazi igituma ufate kuco nkubwiye kuko nta mugabo n'umwe agira mariage avuga ati ngiye kuvyara twese twama tuvuga ati yo chérie turakundana urumva tugire mariage tel jour okay urumva programme ikaba programme irahari sivyo hama umwana ni camwa c'urukundo sivyo ni camwa c'urukundo urukundo rwa Jeno twavyaye kiraduhaye icama kakujya umuntu aje gutera ibiharage agaca yivuga ngo ya unye ngo nimbuye ibiro bijana vy'ibiharage kubera atashimiye ya suka ko atashimiye no kibijya biba birenze ya rero inarugo ararenze reka ndakubaze ni nk'ubu yitaronka abana mukagumana na madamu wawe ari gushimira nde ubu uyu buvuga nde none bwa mbere natashimira madamu wanje sivyo none kutavuza umugore hari ikintu none se umugore madamu n'umugore we ubwenge bw'ubuki urumva hama hari ikindi muba mushobora kwibagiza mbe gute kubeka ntoshimira mabukwe canke data bukwe Mche muhora Imana ishimwe tubandanye n'ikiganiro oya mwumvise yuko mwumvise ibyo ndabwiye ko ari bisawa tubandanye dutera kwegereza ku musozo navuga ngo biba ari byiza kwakira abantu nkamwe kuko abakunzi ba Fresh TV bamaze kutumenyera dukora ibiganiro n'abasigira inyigisho Lionel we amaze kuba nk'umuhira ariko nashanye bari kame kenshi Lionel ubundi muri Fresh TV urahawe kaze dukora ibiganiro ariko kandi mu gihe uzofise ikintu utangariza abantu Shani ndashaka duhereze kwa kino kintu intumbero ni yawe ni ya bifirwe winjemo intumbero nyamukuru w'icyogo ni ibihe bintu uvuga kijeho kabisa ihangiro ryanje ni kugera kuri binini kandi nka profise intumbero nuko nokina filme ngatera imbere kandi ngashika kure cyane apana nkambonesha amazi kure cyane hatabaho nukubona kuri Mars arenze nabonye ikiganiro cy'abanyamerika ngo kiri kuri no kuri Mars bazirabe nimba hari abantu ego urenze uratebukirengana banze menyekane na Hollywood muri Nigeria oya bizoza ni buke kuko umuntu ariko arakora byose birizana nizihe rero strategy cyangwa ikiraro uvuga ati nifashisha iki n'iki ari hantu nzogerayo ikiraro cyane nyine mwebwe aba journaliste mudufashe hanyuma ariko mu journaliste burya afasha umuntu afise igikorwa ibikorwa bizoza bizotegurwa bizoza ya no kudufasha nyene hama mukadushira imbere ya kamera mukaza muramamaza ati umuntu n'umukinnyi wa filme navyo nyene birafasha biratuma umuntu agera kure amenywa na benshi nibyo Mana umuntu ninde ntabyo umuntu ndashaka kumumenya ariko uzomumenya uri kurakina he muri no misi ubu mwino misi ndi muri inyishu media niho hari ibikorwa byanje kwa X-ray murakora muri ihe project turiko
filime muriko murakora yitwa agakino k'ubuzima. Agakino k'ubuzima. Haramaze gusohoka ama episode bakinyemo. Ego arahari bagende bayarabe. Ama episode aryoshye cyane kandi ameze neza. Umusaza Janti jeri bene rubundi ndamwita Janti. Intumbero yawe ni yahe muri film? Intumbero ya mbere ndifuza ko abakinyi ba filime bobaho ku mpano zabo. Icyo ni cyambere. Kandi nkifuza yuko ivy'iwacu byoshika kure, bigashika kure nka kurya dusanzwe turi amafilime y'abo hanze, zikashika kure ya nkuko bimaze iminsi bigaragara abera ariko avyitwaramwo neza cyane. Amafilime yiwe ariko agera kure. Rero ndifuza ko natwe abarundi benshi kujya bugura bakaraba ku ma televiziyo atandukanye amafilime yo hanze natwe bw'ibyacu bizevoriwe ya hama nkifuza ko twakundana tu. Turashimira cyane ko mwari mutari. Imana ibahenzagiye. Mwige. Mwakoze kuza. Namwe mwakoze cyane.